ku mazina nitwa Niyongere Francine, hama nakijijwe ndi umwana muto cyane, nagendanye mu bantu twagendanye ntarabishikako harimo umwana wanje haguruke, umwana wa kabiri. Amen, aguma ahagaze. Jewe nakijijwe ngana n'uyu mwana mfise imyaka 12. Muri iyo myaka 12 ubuzima bwanje novuga ngo Yesu yaburondeye nkiri muto cyane. Nagira mwibutsa abantu bari ngaha ngo Imana igufise ko umugambi, kandi umugambi gufise ko ni mwiza cyane. Uno munsi urashobora kuba utavyumva utabibona, ariko ni wizigira Imana. Mu maboko y'Imana hari vyiza gusa. Jewe mvuka mu muryango w'abana 8, ndi wa 5, ariko muri iyo myaka 12 yanje nakijijwe muri 92, mfise iyo myaka 12. Muri jewe hanjemwe ibibazo numva birengeye imyaka yanje. Numva hajemo ikibazo kimbaza ngo mbega kubera iki uriho? Umuntu abaho kubera iki? Hama umuntu amaze kubaho apfuye ajahe? Ubuzima ni iki? Murumva ivyo bibazo ku myaka 12. Abana bubu unye baba okipe n'ibintu bitagira akamaro za dessin anime ni iki? Ariko Imana igufise ko umugambi rakuroba. Ico gihe naciye numva muri jewe mfise ibibazo ta muntu numwe ashobora kunyishura. Hama nja gukizwa. Bantumiye gukizwa, shitse mu nzu y'Imana. Umupasiteri wacu yitwa David Ndaruhutse aca yigisha ku rukundo rw'Imana. Amaze kwigisha ku rukundo rw'Imana, numva ibibazo nari mfise biratanguye gutorerwa inyishu. Amen. Aravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi, yatanze umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ngo ariko azoronka ubugingo budashira. Mara kumva ko hari umugambi Imana yandemeye kuzobana nawe ibihe bidashira. Rero kwa nkunda reka ndamuha ubuzima bwanje. Cyane desida kumuha ubuzima bwanje. Ntivyoroshe kuko umuryango wanje barabakatolika. Ku myaka 12 wamengo mbaye umugarariji, mbaye umuroberi, mbaye ikintu. Ariko hamwe n'Imana ndavuga ngo uburyohe ndonse mu Mana naho bonca umutwe sindekura. Nkurikira Yesu mu bihe bigoye, nkurikira Yesu mu ntambara igoye. Ntibavyumva, ntibantahura, ntibanshigikira, ariko ninjirana nawe muri uko guhamwa. Navuze ngo Intahe yanje ni ndende, sinzi niyo ntangura niyo ndeka, ariko nizere ko muri ko muranyumva. Gukizwa kwanje ntikoroshe, ndi umwana muto. Narakubiswe inkoni nyinshi. Narageragejwe bimwe ntobabwira. Narakubiswe, umuryango warantaye, ntiwanyirukanye, nagumye mu nzu mugabo ntafise agaciro k'umwana wo mu nzu. Harageze igihe mfise abavyeyi bose babiri bakora, bafise imishahara 2. Kubera gukizwa banyobrija ngo va muri ivyo vya Yesu, bambwira ngo utabivuyemwo nta na kimwe tuzogukorera, ntituzokurihira amashure, ntituzokuvuza, ntituzokwambika. Mera nk'umuntu atawe mugabo ndi mu muryango, ariko ndavuga ngo Yesu namugunduye nk'inzahabu ntashobora kurekura. Ndavuga ngo aho bica hose sindekura, Yesu namenye ndamugumbira. Nakurikiye Yesu mu bihe bigoye ndi umwana muto. Barankubita inkoni, bankubita amatsinga y'amatara, ariko ndavuga ngo Yesu gumana nanje, kandi hamwe nawe sindekura. Naho bonca umutwe nakubonyemwo inzahabu, ubutunzi ataco nogereranya. Wujuje umutima wanje amahoro, nari narabuze ahantu na hamwe. Amen. Yesu aranyuzura, Yesu aranezera. Kuva ico gihe nagize ubucuti na Yesu bukomeye, bimwe ata muntu numwe ashobora gutahura. Aha ndiko ndatangura nja mu Ntahe yanje. Develop ubucuti na Yesu, ndamurondera, aranyitaba, nkaba imbere yiwe, nkagira amakesha mu nzu ndi jenyene, nkirirwa mu nzu y'Imana ndi jenyene, ndi umwana muto. Yesu aranyura, kujya ufata amazi na jus bikavangana, turavangana, anyuzuza urukundo rwiwe. Ndavuga ngo Yesu ubuzima bwanje aho buzoca hose ndabukurekuriye. Uyu munsi noba ndiko nja mu myaka 31 n'ibiri dufise ugo rugendo na Yesu.
nakoreye Imana ndi umwana muto, mu bihe bibi, mu bihe byiza, mu mvura, mu bukene. Ico gihe abavyeyi bandekuye sinobabesha, nararekuritse. Numbaze ko ari kirundi ico. Narabaye umuntu arekuwe vy'ukuri, arekuwe nkuko ufata akakantu karekura. Jewe narihiwe amashure mu ishengero, banyita ko ndi umwana w'imfuvyi ifise abavyeyi bose. Kubera abavyeyi banse kundihira ngo mpaka ndekure Yesu. Jewe mwishengero nambara ari uko hari abantu bangiriye ikigongwe, bambonye mu baririmbyi bakanzanira ishashe y'impuzu bakanyambika. Iwacu ahantu mvuka n'ahantu impande ya Rohero 2. Tuba muri quartier nziza, abavyeyi banje n'aba intellectuel. Ariko kubera Yesu nararekuwe, barandekuye. Ariko Yesu arambwira ngo niyo so na nyoko boguta nzokwitorera. Haleluya! Yo, Yesu yaranyitoreye. Ubuzima bwaje bwose nabutsutse mu nzu y'Imana. Jewe nakuze mba mu nzu y'Imana. Nakuze mu nzu y'Imana ariho bamenya ingene nambara. Nakuze mu nzu y'Imana ariho bamenya amashure yanje. Nakuze mu nzu y'Imana, Imana inyitwararika. Imana irambwira ngo ko abavyeyi bakurekuye ku bwanje, nzogushirira abavyeyi ku nzira. Nagira ndababwire ngo abavyeyi Imana yashiriye ku nzira ntibagira uko bangana. Imana ikunze kubaho urabaho. Naho bose bavuga ngo ntubaho Imana nituma tubaho. Amen. Ivyo bintu vyarafashe imyaka myinshi, ariko ikintu magaza hanshimira Imana cambere nuko ntarekuye Yesu. Imana yaranteye iteka, iranyakompanya, iramperekeza gushika aho ngera mu myaka yo kubaka. Imana mu mugabo mwiza, Imana mu mukozi wayo. Ndabwira Imana ngo Mana utampaye umugabo ava kuri wewe. Kurya abavyeyi bandekuye, nta mugabo yoza mu buzima bwanje atavuye kuri wewe. Jewe urampagije gushika igihe uzobona ko ufitiye umuntu azobandanya kunsugumira mu vyawe. Ikintu cose, umugisha wose wontandukanya nawe uzowunyime. Ariko Imana irafise icuke. Bwirira mugenzi wawe ngo Imana irafise icukeneye. Imana irafise icukeneye. Utarinze kwivanga, Imana irafise icukeneye. Utarinze kudandaza agakiza, Imana irafise icukeneye. Kandi dufitiye imigambi myiza. Nagira ndababwire ngo ndi umugore nubatse urugo rwiza cyane. Mvuze urugo rwiza cyane simvuze amahera menshi, kuko Yesu aruta amahera. Ndi umugore nkorera Imana nagukiwe. Ndi umugore fise ingabire umugabo wanje ashigikira, tugakorera Imana hamwe. Turi umuryango utanga ubuzima hagati mu bugaragwa abantu bagahembuka. Turi abantu birekuye mu maboko y'Imana ngo idutware kwishaka, kandi mu kwemera turiko turabona umugisha w'Imana. Haleluya. Umushinga nawe wanje yari kumperekeza nuko ariko arahezagira ubukwe mu ishengero. Ariko nagira ndababwire ngo gukurikira Yesu nubwo wo kwambugwa vyose, Yesu ahemba neza. Ntibihera umaramara, ntibihera wambaye isoni, kandi ntibihera uri mubi. Ari aranje akabigira byiza. Imana yampaye abana 3. Imana yaduhaye urushengero rwiza. Imana yaduhaye ikibanza cyo gukorera mu Imana. Natanguye nkorera Imana ninyegeje bangwanya, ubu nkorera Imana mu mwidegemvye wose ku mugaragaro. Iyo ni Imana dukorera. Intahe yanje rero ya kabiri ahantu yugariye naha. Turafise Imana. Turafise Imana. Jewe nakuriye mu muryango abavyeyi banje bose bagwaye ingwara iteye ubwoba. Abavyeyi banje bose bishwe n'ingwara ya cancer. Hama nkura mu muryango bavuga ngo mu bana bavyaye abavyeyi bose bagwaye iyo ngwara ntihabura umwe canke babiri bagwara gutyo. Jewe rero ko marije nari nkijijwe mpagarara kwizamu yo gusengera abo bana 8 tuvukana. Mugabo muri uko mera nk'uwizeye hariho indirimbo ivuga ngo hamwe narakekeranya maza handi nkizera. Hari igihe Imana ikwigisha neza kwizera havuyemo ubwoba. Narizera handi nkagira ubwoba kuko nabonye ari ingwara yica nabi kurusha sida. Twagwaje abavyeyi bacu babiri baduherera ko tubona ingene umuntu ahera atangura ahera gushika here. Yari ingwara
wombwira kuvuga ububi bwayo noyicapa nkayivuga ko je assiste abavyeyi bayigwaye gushika bapfe. Hama Imana irambwira ngo urugendo ndagufise ko bivanye n'umugambi wanje ni munini cyane, kugira ngo wizere neza ngira ndagucishe kw'ingwara wige kwizera. Yesu. Igihe kimwe ndabwira Imana ndavuga nti Imana sinigeze mbona ukiza ingwara, sindabona ukiza umuntu kanseri, kugira nzokwemere kukiza uzunyereka abantu babiri. Imana iranyereka babiri, hama icimbira ngo kugira unyizere neza atakavuyemo ngira ndabigucishe ko nawe, hama uzomvuga uvuga ngo ndazi ico mvuga, ndazi ico ndiko ndavuga, ndamuzi neza. Bitaraba igihe kimwe numva amajwi anzamwo menshi, numva ijwi rimbwira ngo mbega wo kumva inkuru mbi wovyifatamwo gute? Muri je nkaca mvuga nti inkuru mbi ya nyuma yonyica ni yahe? Kumbwira ko mfakaye. Imana n'umugabo w'abapfakazi, ubucuti mfitaniye na Yesu ntibwotuma mpfa, norira nobabara ariko noharengana, yonkomeza. Ikindi gihe kikaza mvuga inkuru mbi yahe? Kumbwira ko ngwaye, nimba Yesu akiri ku ntebe y'inganje nta ngwara adashoboye gukiza. Ikibazo cyose canca mu mutwe navuga ngo ndafise Imana ku ruhande rwanje. Ntihaciye iminsi ntangura kuronka ama message y'abantu batandukanye. Abantu batatu bambwira message imwe, barambwira ngo twaraye turakurota wapfuye, ngo mugabo ngo umubiri wawe ugishushe utarapfa ngo ushikeyo, ariko twakubonye mu nzu yawe hari ikigandaro, umugabo wawe ababaye, abana bababaye. Mukuri sinagize ubwoba, tavuga nti hari indirimbo imwe nkunda cyane ivuga ngo ivyizigiro vyanje mu mwami Yesu, ngo ivyo naronse hamwe na mwizera ntibizonyiganyiza na gato. Ngo ukuri namenye ivyizigiro vyanje ku mwami Yesu, abayizi turirimba, natanguranye hamwe na mwizera ntibizohinduka haba namba, ntibizohinduka haba namba. Ukuri namenye niko nzohagararamwo, ijambo numvise niryo nzogenderako, ibizohinduka. Haleluya. Bamaze kumbwira iyo nzozi, navuze ngo ivyizigiro vyanje biri muri Yesu. Ndazi Yesu mu myaka 12, ndazi Yesu mu myaka 18, ndazi Yesu mu myaka 25, ndazi Yesu mu myaka 30, nzobona Yesu no mu myaka 45 ufise uyu munsi. Ndavuga ngo Yesu twamenyane mu bwana, naho bombwira ngo ngiramfe, ubuzima bwanje narabumuhaye. Ninapfa ntahiwiwe, ninabaho nguma nduwiwe. Ndavuga ngo umutima wanje nta na kimwe conyiganyiza. Ndabwira Imana, Mana ivyo ushaka wewe bibi. Ico nzi nta satani ari hagati yanje nawe, ni wewe nanje. Ico ushaka ko nico kiba. Haciye iminsi ndiko ndanyarutsa kugira sintwara umwanya munini, niho natanguye kugwara. Ndagwara ndamara, narifise inda y'amezi 6, ntangura kumva mu nda ndiko ndababara, nkibaza ngo ni vya bindi umwana akina. Urabona abavyeyi ikini korane c'abamama, murabizi ko abana bakina ukumva aragukweza urababaye, rero nkama nzi ngo ni ivyo. Inyuma y'amezi 6 maze inyuma y'amezi 9 navyaye ndonsa ndarama, inyuma y'umwaka casubira kumva ca kintu kimbabaza kiragarutse, kigarukana inguvu nyinshi ziruta ubwa mbere. Je ndiyumvira none ko navyaye, ubu naho n'igiki kiriko kirakinira mu nda. Ninjira mu rugendo rwo kugwara,
basha naramaze ikintu c'umwaka wose ndiko ndivuza babuze ikintu ngwaye. Ndaca ku baganga batandukanye babaho barabura ikintu ngwaye. Uko rero mandanya ngwara natibiro ku munsi ku munsi. Natibiro mu mezi 6 yo kugwara nataye ibiro 21. Sigara ndumuntu umenga sinzi. Umenga gwaye sida ari ku minota ya nyuma. Meze uko. Amaso aracokera, amagufa araboneka, haragera ikintu atana kimwe fungura. Ariko muri ico gihe cyose cyo kugwara nivuza ku baganga. Yo ndakunda abantu mwaririmbye indirimbo iryoshe ngo Yesu ntabesha. Igihe kimwe ndyamye ndiko ndavuga nti ibi bintu ngwaye nibiki? Ko kwa muganga babuze atana kimwe bariko baratora kandi ndiko ndapfa ndiko ndagenda ibiro biriko biramperana atakintu na kimwe nkifungura. Ndyamye Yesu arangendera, avuga ngo Yesu aramugendera. Yo muzogira ubucuti na Yesu kuko arahari. Kandi niwagira inshuti Yesu ntazokurekura. Yesu arangendera, numva ijwi nuno munsi bengo ndaryumva. Numva ijwi rimbwiye ngo niwizera neza uzokira neza iyo ngwara. Iryo jwi narironse ntazi ikintu ngwaye. Mvyuka ngo niwizera neza uzokira neza iyo ngwara. Ndavuga none iyo ngwara ni yahe ko abaganga bayibuze? Barama imiti ya estoma y'ubwoko bwose, nta miti y'ubwoko ya nyuma yama specialite ya nyuma. Ariko wapi? Hamaze guca iminsi, uko iminsi yagenda yongerekana niko naremvye gose. Nararemvye hamwe hageze igihe n'amazi ntayanwa. Amazi yo kunwa ntashobora kunwa. Ndayanyoye inda yaca ivyimba nkaca ndayagarukana. Naronka gahengwa ari uko ikintu ndiye kigarutse. Umuganga yankurikirana ararengerwa aravuga ati kayu uyu mumama sindayumva kandi irandenze. Ati ndiko ndamuraba uko mugaruka aza yataye ibiro. Harageze igihe ntashobora no guhagarara kugira umushinga ntaye wanje ntware kwa muganga yagenda afashe. Sinashobora kwicara ngo ntonde, naryama ku ntebe hajya abagwayi bicara. Ndababwire uzureka Imana kurongorere umuntu mu bana. Abakobwa baraha tugira uko. Uzureka Imana guha umugabo agukwiriye. Kuko umugabo agukwiriye azoguherekeza mu bihe bibi. Umugabo avuye ku Mana azokubera inkoni rimwe udashoboye kwishimikiza. Ntitwizokwihica Imana itaduhaye. Iyo ntaronka umugabo mwiza avuye ku Mana ico gihe nari gupfa kabiri. Ariko umugabo wanje yaramperekeje umwaka wose, imyaka 2. Afata nk'umubebe. Haleluya. Kwa muganga umuganga transfera andungika ku yundi. Nashitse imbere y'uyo muganga ntashobora kwicara, ntashobora kuryama, meze gutya ntembagara. Akindaba caravuga ngo abaza umushingana ngo uyu muntu aheruka kurya ryari. Aca mubwira ngo amazi indwi yose atana kimwe afungura. Aca avuga ngo tutaravugana ikintu na kimwe nabanza aje muri urgence bamutera imiti kuko ari muri ipo kandi ameze nabi cyane. Yarumva ko yarabona ko hari ibintu byinshi ndiko ndata. Barantwara bantera antidurere, nari kuri durere imwe atantidurere ishobora kumfata. Nararibwa hamwe numva n'ubwonko bugiye gukoroka. Haragera igihe n'amajambo amperana, durere zimwe zirenze numva mu nda ari imbugita iri kwirakata. Barankorera ama examen yose ndi muri urgence yose ngo ndakomeye. Umutwaro wanje wari umwe, navuga nti Yesu uranzi turazinanye. Nimba igihe canje cyo gutaha kigeze, ndazi ko umuntu hari igihe azova muri uwo mubiri. Ndakwinginze ngende bamenye ingwara ngwaye. Ukabona ari cyo gikwiriye. Ngende babona ingwara ngwaye. Kuko narumva ko kutamenya ingwara niho urupfu ruri. Imana niyerekana ingwara ni bibiri. Igahitamo ko ngenda hazoba hageze. Gukiza ndazi ko ishoboye gukiza. Ndavuga Mana urabizi ndazi ko ushoboye gukiza. Nimba ushoboye gukiza erekana ingwara unkize. Nimba hageze ubugingo bwanje ndabuguhaye. Haleluya. Ndagumaho barabura ikintu na kimwe. Mushinga nawe wanje yarushe yataye umutwe. Ariko ngira ndababwira abamama naho tuba tugwaye turatanga ubuzima.
nararaba umugabo wanje ndi muri urgence yataye umutwe yirutse, amahera yamuheranye, twakoresheje amahera atagira uko angana, amahera yose yamuheranye adasigaranye n'amahera ya jus. Kazawumva zana 600,000 tugire scanner, zana ya 300 dukora ibi, zana ibi. Ndamuhamagara nti ndakubwira, ndamubwira nti umviriza, ndabona ko amahera yaguheranye, nagira ndakwibutse ko dufise Imana ku ruhande rwacu, ko bahisemo ko nguma mu bitaro. Tekana, babwire bakora ivyo bakora vyose, hama Imana dukorera igihe nicagera izomenya ingene iriha facture, ntusubire guta umutwe. Baca barantwara mu bitaro, barangirira iyo scanner. Bamaze kugira scanner, basanze ngo ama intestin yanje yinjiranyemo, yasobekeranye. Baca bavuga ngo ibi ntibishoboka tutamugiriye operation. Abantu bamwe batangura bavuga ngo twugaze operation, tuvuga ntumviriza, nabwiye Imana ko igikenewe cyose igikora. Bugurure ariko bamenye ico ngwaye. Niwo wari umutwaro wanje wa mbere. Umuganga carambwira ati kuva uyu munsi gushika igihe nzokubwira ntuzusubire kurya no kunwa n'amazi, ntuzusubire. Baca banshira muri chambre, bantera amantidurere. Lundi baca banzindukira mu gatondo banyopera. Ndababwire ubucuti ufitaniye na Yesu azokubaka mu gihe c'intambara yawe. Ubucuti uzogira na Yesu azovuga mu gihe abantu badafite ico bavuga. Uzojya muhoze umve Yesu akubereye inkomezi. Uzoryama wihebuye umve umunezero w'ubuzima atabuzima ufise. Naryamanye na Yesu ku gitanda, numva mbereye umunezero, numva ndaremye bimwe atamuntu numwe nosigurira. Igihe baza kuntora bantwara muri bloke, mugabo wanje ntiyari bwashike. Ariko nobabwira amahoro, niryo joro nasinziriye kurusha amajoro yose. Yesu atanga ubuzima aho butari. Bantwaye muri bloke, nabwiye Yesu ijambo, sinavuga, sinashaka gusenga mvuga kuko hari igihe umubiri washaka kuba faible nkashaka kurira. Ariko ndavuga mutima wanje, navuga ni mutima wanje, indirimbo ufise ubu ni yahe? Mutima wanje niki wobwira Yesu? Yo hari indirimbo y'emiliyo muri jewe. Ariko indirimbo ya domina zose yavuga ngo kuba nkiriho n'ubuntu bwawe, kuba nkiriho n'urukundo rwa Yesu, singifise gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwanje buri muri we, haba mu vyago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Barinze bantera anesthesia insinzira, ariyo ndirimbo iri muri jewe. Sifise gutinya haba na gato, kuko ubuzima bwanje nabuhaye Yesu, haba mu vyago haba mu makuba ancungisha imbabazi ziwe. Kuba nkiriho gusa n'ubuntu bwiwe, kuba nkiriho gusa n'imbabazi vyiwe. Navuga ni kuba nkiriho iryo nishime, kuko mba narapfuye. Nimba uno musi nkiriho bagiye kurondera ivyo ngwaye munda, n'imbabazi zawe. Operation yabaye amasaha 8, kuva 2:00 gushika 17h. Anesthesia bayongerekamwo kandi kugira ngo basinzirize cyane. Ariko nagira ndakubwire ngo mu maboko yari hejuru yanje kwa Yesu kwari imbere. Yesu aratuzi. Yo aratuzi. Mubwira ngo Yesu arakuzi, mbwirira uri ruhande Yesu arakuzi. Agera aho umugabo atagera, agera aho umuvyeyi atagera, agera aho abaganga batagera. Twotinya kubera iki? Narabumuhaye ni wabukontrola neza kurusha abaganga. Jewe nari nisinziriye. Ariko nagira ndababwira, nyiri kuri Intahe bataratora n'ingwara, facture yo kuva mu bitaro nari muri kira. Kwanza reka ndabarika ikintu kimwe, jewe iyi ngwara yanje nayise urukundo rw'Imana. Ibihe bibi vyanje navyise urukundo rw'Imana. Bangiriye operation muri kira,
murabizi kira kwizimvye uyu muntu nihakora umwe mu bo turi kumwe facture yo muri kira ntijegera ni facture ni igipapuro kiremereye hama umushinga naye wanje namazeyo 2 semaines umushinga naye wanje arambwira ngo none ngo tugurishe imodoka iyi facture ni nini bari baduciriye miliyoni 6 jewe sinkora mugabo yakora wenyene arambaza ngo tugurishe imodoka namubwira ntugurishe imodoka turafise imana mu ijuru imana yanje ndayizi kuva kuri duza ndayizi reka kugira ubwoba arahari turi kumwe nihagira ko dusohoka nituzi ingene abikora facture irarihwa hageze hasigaye iminsi 2 ngo dutahe turabaza amahera tumaze gukonsoma baratubwira ngo kuri kese hariho umuntu tutazi yaje ariha 2 miliyoni mucinjira ya kosyo ngo gushika uno munsi yaratubujije kumuvuga ngo nta nuwo tuzi izina ngo rero mwebwe mu miliyoni 6 musigaje 4 turarondera uwo muntu gushika uno munsi mpagaze aha ntawe tuzi mu ijuru hari imana imana yorosha ibihe hageze gusohoka uwundi muntu araza arambwira ngo tudapfana ikintu mu maraso wo muri Kristo Yesu arambwira ngo fara wararushe cyane warababaye aho twari tuzi ko biheze ngo nshaka kubarihira facture yanyu yose ugenda uryama uruhuke na Joel aruhuke twebwe ntitwari bwaronka ayo makuru y'abantu y'umuntu yarishe 2 miliyoni tumubwira ngo ni 6 miliyoni twabimenye après basha yagiye apana sheke yazanye umufuko w'amahera arawudugana hejuru awuha Joel umugabo wanje ngo genda mu ruhuke ahantu muciye haragoye muri izo 6 miliyoni urumva ko ya mbere yarishwe turonka 2 miliyoni yo gufungura no kuruhuka Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe. Hari indirimbo imwe nkunda ivuga ngo gumana nanje kuko umunsi ukuze nababurije ntusige ndumwe na undi nizigiyeyo nabara tugumane mitugumane uzocane na Yesu mu bihe bibi mugabo umenye ko muri kumwe ntakurekura ngo umpoze hafi nta mwansi notinya ngo kandi amarushwa niyombabaza ngo kuko warankuye ko umubiri ubora w'urupfu kuko nzobana nawe ibihe bidashira. Haleluya. Facture birarishwe yo muri kira. Muri operation baciye bafata ibintu byo muri munda baja gupima kugira barabe ko ata kanseri irimo. Dusubiyeyo après 2 semaines muganga tubwira ngo twasanze urwaye kanseri. Ngo kandi twayisanze iri mu intestin. Aca aravuga ngo aha ntituyivura ugende mu Rwanda ahantu bita iwutaro kugira ngo ukore ikintu bita chimiothérapie. Jewe kumva yuko ngwaye kanseri ntivyanteye ubwoba. Navuze ni Imana yanje ni nini cyane kuri iri zina ry'ingwara. Ndazi ko ishoboye. Ariko icandemereye n'icambabaje ingene ngira mbandanye kwivuza. Inda baranyopeye barugurura kuva hagushika mu mukondo. Ndiyumvira ingene ngira fate voyage n'inda yugurutse. Fise umwana w'umwaka muhira. Handavuga Yesu hari gihe ibintu biguma. Hari gihe bwira. Hari gihe bwira. Izuba ryaka bukira ku muntu. Ariko ndavuga ngo gumana nanje. Naho bwije bunyiriyeko. Gumana nanje. Tugumane muri uru rugendo, tugumane muri uyu muriro. Ntivyoroshe icandemereye nuko kuntu ngira mfata ama voyage.
byabaye ibihe bigoye by'ukuri. Mvuze bigoye uvyumve kabiri. Bigoye. Murambwira abantu ngo uru rugendo turi kumwe na Yesu udafise Imana. Umviriza, udafise Imana, apana y'uyundi muntu. Apana Imana ya papa. Apana Imana ya mama. Udafise Imana yawe. Burira. Burira nta n'itara woronka. Ariko muri uyu mwiza wo kwira, kuko dufise Yesu, ni watubera umuco. Ni wakumurikira. Ni watuma wambuka. Ni wo gufata ukuboko. Navuze ni Yesu wanje waduza. Uyu muriro ninjiyemo. Kuvyemeye. Mfata ukuboko. Tugumane. Ntihaciye kabiri twagiye mu Rwanda. Mu Rwanda tumaze gushikayo, mvino mvuga nti bon bakuyemo ibicafu, kuko umuganga yambwiye ati bakuyemo tumere zitatu, ibihute bitatu muri intestin. Ati kandi vyose vyari vyamaze gufatwa. Ati kanseri yarigeze kuri phase 3. Muri umva? Phase 3 ya nyuma ni 4, ni kuvuga ngo igeze kuri 4 cikwira umubiri wose. Umuganga wo mu Rwanda aransigurira, ndamubwira nti muganga babikuyemwo, je vya chimiothérapie ntavyo nkeneye kuko narinze ububi bwayo, narimaze kubona abantu bayiciyemwo. Arambwira ati madamu nyumviriza ndakubarire, ukabona udakoze iki kintu citwa chimiothérapie, umenye operation bagize, basanzaje imigera y'ingwara mu nda yawe yose, uzogaruka mu myaka 2 ndakubwira ngo désolé, genda urindira umunsi wawe, ntaco tugikora. Arambwira ati nimba ufise abana bato ukabukunda bajya abana, ndakwinginze wemere ukore chimiothérapie. Ivyari vyoroshe. Uzogogwe uri kumwe na Yesu. Ntuzogogwe uri wenyene, kuko urapfa. Muganga turadiskita, ndamubembereza mbwa muganga nukuri. Arambaye ati urinde, ndamubwira nti jewe ndakijijwe, ndi mama pasteur, ati ndakutahura hamwe n'Imana ni wivuze. Ndakwingi aranyinginga vy'ukuri. Hamwe numva ataho ndabica. Mvuye imbere yiwe nca ndataha. Ariko ndemerewe. Ivyo bihe bibaho no kubizera bibaho. Ngo iyo urushe, iyo uremerewe, bibwire Yesu. Niwe wenyene ashobora kugutabara. Ndaja mu cumba ndemerewe, umutima wanje umeze nk'igihute gihishiye. Pasteur wanje yari yumvise amakuru, mfise umupasteur ankunda. Arakunda bose mugarankunda kuko twagiranye urugendo nk'uko super yabivuze kuva kuri 12 ans, ni mu bantu twari kumwe. Yarumvise amakuru yanje arambwira ati Fara, amakuru yawe nayumvise. Niyemeje kwambara impuzu y'intambara gushika Imana ibihinduye. Acarandungikira indirimbo yari yampaye madamu wiwe amperekeze. Andungikira indirimbo ivuga ngo ngwiyuhora hataba mu ruhande rwanje, nari kumigwa mironzwa yamarako yabanye nanje, ndashinga intahe. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ndashinga intahe. Imana ni nziza. Iyo ndirimbo yaravuze nca ndaturika ndarira. Ndarira ndaruhuka. Nca ndabwira Yesu, ni Yesu ko wemeye ko nca muri uyu muriro, ko umuganga nyemeje ko nca muri uyu muriro, ndakwinginze ufate umutima ujane nanje, ntundekure. Uyu muriro kujya Shadraka, Meshaki, Abedinego baciye mu muriro ari 3, ubu wa 4 muri bo kubatabara. Ndakwinginze uzuntabare ndengana amahoro muri uyu muriro. Imana yarumvise kandi yarabikoze. Muganga yanyandikiye amaseanse 12 ya chimiothérapie.
bisigura ngo naja mu bitaro kabiri mu kwezi nkararayo rimwe nararayo kabiri doko namara iminsi 3 mu bitaro nkajayo kabiri mu kwezi seanse imwe ariyo minsi 3 mu bitaro twariha miliyoni 3 z'amarundi mu kwezi kumwe zari miliyoni 6 duharuye ayo maseanse 12 murazi igiharuro muracumva umugenzi wanje umwe aravyumva agira ubwoba yaramaze kubura abantu bishwe na kanseri mu muryango aca aravuga ati jewe iki kintu narakibonye turagihisha sinemera ko Francine apfa ndagikubise kuri rezo sosio ntavyo ndamubajije birabisha hewe ndi mu bitaro nisanga ndi kuri rezo sosio ndi mu bitaro nimba ari ikintu camereye nabi nico kintu ndavuga nti Yesu none umuntu akwizeye uremera ko yandagara isi yose ikabibona aryamye mu gitanda Yesu kubera kuri kure Yesu kubera iki vyawe biremereye Yesu kubera iki winyegeje ndavuga Yesu kubera ko umpaye umugongo Yesu kubera iki biramerera nabi umugabo wanje biramumerera nabi umupasiteri wanje biramumerera nabi ariko Imana irambwira ngo aha bigeze niho intahe izogera Imana iraza abantu bayo Imana iratuzi kandi ntuzutinye kuvuga umutima wawe ukomeze uko nyene bimeze uzubivuge urira uzubivuge ubihi uzobivuge uzoba inshuti ya kweli imbere y'Imana ntuze wigirisha kuko arafise ico avuga kigusubizamo inkomezi Imana imaze kumpa iryo jambo naciye numva umutima wanje uremye umuntu yabishize ko numva ndamubabariye ntahura ko yabigize mu rukundo ntahura ko naho yari kumbaza sinari kuvyemera Imana yabiciyemo muri uko nyene kugira ngo intahe izogere hariya nyene mwamye muraririmba ngo Imana ntibesha nje gushingira intahe ko Imana itabesha ndabivuze mu buryo bworoheje kuko rimwe ndavuga nkora nko minduru nka supe ndabivuze mu buryo bworoheje iyaba Imana ibesha jewe mba narapfuye byajwi yambwira ngo ni wizera neza uzokira neza niryo ryaje gushika Imana ibishira mu ngiro Imana ntibesha ico yakubwiye izogishitsa nubwo wobona ivyo yakubwiye binyuranye n'ivyo uri kuracamwo igihe c'Imana kigeze izobishitsa hari igihe kubwira uno munsi bizoba mu myaka 5-10 ariko bihera Imana yabishikije Imana yacu ntibesha nje kubishira ko kashe nje kubibereka murabona ingenesa candatanga urugo rugendo rwa chimiothérapie séance ya mbere umuganga yambwiye ati umaze ukwezi bakugiriye operation urihuta kuyikora kandi ya mbere nije ndayigukorera unyarukuze tuyikore kuko imigeri iri kwirazunguruka mu mubiri wawe ya mbere turayikora ivyo bambwiye ngo nzosha niki mbona ndahasohotse amahoro mugabo umuganga yari yarambwiye ati ama effet ya chimio yica bintu vyinshi nuko kurira kose ndemerewe nuko nari numvise ibigiye kumbako yarambwiye ati umubiri wawe uzosha uzokwirabura yarambwiye ati umushatsi wawe uzokuvako yarambwiye ati inzara zizozuka yarambwiye ngo ntuzosubira kuvyara yarambwiye ngo iyi miti yica amaserire akomeye n'ayagwaye yarambwiye ngo uzomera nabi uzogwara mu nda amadiyari bikomere mu kanwa ivyo yambwiye byose narabibonye ariko nje kubwira ngo Imana yarandenganishije amahoro Imana kuko itabesha bamaze kubishira ku marezo sosio ko naririmbye mu ndirimbo nyinshi nabaye mu ishengero imyaka myinshi abantu benshi baramenye baravuga ati ni wa mwana yahora aririmbana na ba Polinaire wa wundi kunuku benshi baramenye nagira ndababwire nubwo vyaciye mu nzira tubabaje Imana yaraciye mu isi yose iraduha amahera yo gukoresha chimiothérapie amahera tagira ukwangana
nagira ndababwire ngo nta modoka twagurishije, nta gutunzi bwacu twahomvye. Imana yarazanye amahera yo kuriha ayo mamiliyoni. Mu nkomere Imana amashi kuri ico gitangaza. Irarekura ibibazo bikadushikako, muga bikavyorosha. Muri ivyo bibazo ikagendera gusuka kutuzi two korosha. Amen, tigendera kwigisha ubumana bwayo. Igitangaza rero gikomeye ngiki ngiye kubabwira. Maze kugira seanse ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, icambere shima Imana nuko twasanze no mu Burundi bashobora kuyivura. Kuko ico gihe yari periode ya Covid. Nari nagiye mu Rwanda. Nababwiye ko nasize uruhinja muhira bw'umwaka. Vyari ico coco caranyice. Muri iyo periode ya Covid, umuganga ari hari harabaza ati hinge tukubarize ko ufise abana bato ko bashobora kuyikuvurira iwanyu. Dusanga iyo miti irahari, numva ndashimiye Imana ko inyoroheje urugendo. Kuko nacanja mu Rwanda nkaherayo nkata umuryango. Imana irabikunda bamvurira ino. Hama nagira ndababwire ngo muri iyo periode ya Covid, muri ukingene Covid yari ikaze. Muraza abantu bishwe na Covid. Iyo miti mu bintu bambwiye ati iminite yawe, abasoda bawe b'umubiri bazokubitwa ku buryo bazohera. Atakintu na kimwe uzoba ufise cyo kukugwanira mu mubiri. Barambwira ati wewe naho gwara gripe wewe irashobora kukwica. Barambwira ati va mu bantu, ambara maske, ntusubire kuja hari abantu. Ndabwira muganga, Imana nituma umuntu abaho, nituma umuntu apfa. Sinzosiba mu nzu y'Imana. Sinzosiba mu nzu y'Imana. Ni muntu yari imiti nje gusenga. Nta munsi numwe woba warashitse ntari mu bitaro nasivye mu nzu y'Imana. Hari n'igihe twava mu bitaro saa 7 z'ijoro. Aba turi kumwe n'abatemu. Nari uwa mbere nshika muri eglise kwicara na maske yanje. Havuga ni igiki combuza gutazira. Kuba nkiriho n'ubuntu bwayo, nzoza kandi azonzigama. Ngira ndababwira ikintu. Harageze igihe amashambure kubera Covid abura. Nisanga jewe ndyamye muri chambre irimo abagwaye ba Covid. Ariko Imana ntiyarandinze sinagwaye Covid. Harageze igihe iminite yanje, abasoda banje b'umubiri ari 2. Muri ko murumva? Ni kuvuga ngo iyo ngira akantu gato nagiramwo kuko sinarifise ikingwanira. Ariko muri iyo iminite yanje iri presque ubusa, Imana indinda kugwara ibigwara vyiko vyica abakomeye. Ingwara yica abakomeye Imana indinda kuyigwara, kandi ndahantu vyoroshe ko ndayigwara. Abari muhira birigwa biyugaranye barazigwaye, ariko jewe ndi mu bitaro ntegerezwa kujayo. Imana indindira kugwara mu bagwaye. Mbwirira abantu hariho ubuntu, hariho Imana y'ubuntu. Nagira ndababwire ngo imyaka Imana yadushiriye kubaho irayizi. Itaragera ntuzopfa. Naho woja mu muriro ukawuhonyoramwo ntuzopfa. Ibitwica tubitsitarako. Ibitwica turabitambuka. Rimwe n'ibitwica turabijya. Ariko iminsi Imana yagushiriyeho kubaho itaragera ntaho uzoja. Iyaba umuntu agenda hataragera mba nagiye mu bambere. Turiho kubw'umugambi w'Imana. Kandi tubaho kuko Imana yashimye ko tubaho. Satani ni yakugendera rimwe akagutera ubwoba, akakwereka umenga ugira upfe, uzumubwire ngo Satani nimba ndiho suko wangiriye ikigongwe, nuko Imana yashimye ko mbaho. Suko we uno munsi wankunze, kuko we nta na rimwe wonkunda, nuko Imana yankunze kukurusha. Nuko Imana yakurushije inguvu nico gituma ndiho. Amen. Maze kugera kuri seanse ya 6 rero. Yo Imana yagumanye nanje basha. Ya imiti bantera ni imiti iturira n'ubwoko nka 4 canke 5. Bakamixa bakayivanga. Muri iyo miti harimo 2. Novuga ngo n'abaganga baje kuyintera babanza kwambara ibintu bibafuka ntihagire imana rimwe ribakorako kuko yaciturira. Ahantu iguye haca hasha. Kuko yaba ari imiti igiye kwica iyo migera. Imiti bantera yari nk'iyi ntuze yari nk'aka gacupa. Oya, yari iritira kana kanusu.
yari iritiro Bankorera menga. Iyo muti wategerezwa kumara amasaha 28. Ni kuvuga bawunteye uno munsi 17h, wategerezwa kuzohera 17h ikurikira. Nagira ndababwira ingene Imana iziga mu muntu. Musi umwe mwijoro bantera uwo mutari saa 7 z'ijoro, wategerezwa guhera saa 7 yindi joro. Ndaryama sinzigene ukuboko kwabujije, niriganye gato après nk'iminota 30 isaha navyutse wa muti washungurukiyemwe wose waheze. Uwo muti bawunteye bakubambwira ko n'umuntu agwaje ntanyegere, n'abaganga ntibanyegere, na toilette nza kujamwo ndayikontrole ku buryo umuntu aza kuza hameze neza, kuko bwari uburozi bwica buturira. Ariko nagira ndababwire, Imana itararekura ntidupfa, Imana itararekura ntidupfa. Muri 30 minutes mu isaha imwe wa mutushungurukiramo. Jewe mvyutse ngiye muri toilette sanga iserumu iragaragara. Ndabwira umugarde malade nti iserumu yaba turaraba hano yasesetse turayibura, kumbe yanyarutse insesekamo. Nagira nabwiye umugarde malade nti zana ishuka ufuke nawe uryame ntidupfa Imana itarekuye. Ikiba nico Imana irekura, ikicitarekuye ntikiba. Twararyamye gushika mu gatondo, garde malade ntiyasinziriye. Mu gatondo tubibwiye umuganga baratinye kuza kundaba, kuko iyo accident yashitse hari uwo vyashitse ko mu gatondo basanze yasinziriye atavyutse yumye. Abaganga vyarabagoye ingene banjeha, bararondera umuntu yoba yakoze, ndamubwira nti mumugira iki, ndafise Imana kandi simpfa gupfa. Umuntu w'Imana ntapfa gupfa, umuntu w'Imana ntapfa gupfa, ntuzopfa gupfa, tuzopfa igihe kigeze. Bukeye abaganga baranse kundekura ngo ngume hajya. Ndababwira nti baganga mfise umubebe muhira, kuba ndi ngaha suko ndyohewe, ntegereza gutaha kuraba umwana. Ntuvaha, ndavaha. Ndababaza nigikimwe mwokora cyo tuma munzigama atari Imana inzigamye. Ndafise nimero zanyu, mundeke ngende, ninaremba ndagaruka. Abaganga rero barazi ivyo bakora, tuzobubahe. Ndabahanuye muzomubaha abaganga, bakora ikintu bigiye kandi n'Imana yabahaye ubwenge. Uko babivuze naragiye nshitse muhiri vyambayeko ni histoire. Ico bashoboye kunsova, kuko hari uwa vyashikiye akacapfa, baranteye inshinge zose zishoboka zo kumfunga inda. Kuko umuntu ari muri chimiothérapie agize ubushuhe burenze akagira na diare abagiye, baciye bafunga inda burundu kugira bashobore kunsova. Shitse muhira, ikibazo ca mbere nagize, nararyamye nja muri koma biranka ko mvyuka. Niyugaranye umugabo yagiye ku kazi, mvyuka mu masaa 7 yo ku murango. Ndavuga nti hinge nandare nje muri douche, abana bagira bave kw'ishure tubonane. Ngiye muri douche gutya, niravye mu kiyo sanga ururimi rurirabura noir uko. Mu mutwe numva ndiko ndasha nk'umuntu mengo nanyoye iteremusi y'amazi ashushe. Mu nda numva ndiko ndasha, ngize umushatsi uku wava ko kumengo nakayabo. Ku mugoroba naragize ubushuhe bumwe atamuti n'umwe ushobora kubufata, cansubira mu bitaro. Shitse mu bitaro, nimba ari ikintu canguye nabi, kubona umushatsi uri kuravunguka, aho ndyamye wasigarako, kwishuka wasigarako, muri douche wakorokwa gutya, numvise umengo n'umubiri uri kurabora nkanuye. Ivyo bintu vyarangoye kwakira. Ndavuga Yesu biranse, ndasenga ndavuga Yesu biranse, ingufu ziranse, Yesu ingufu. Ariko Imana icimpa ijambo, rya jambo Yesu abatizwa na Yohana, arambwira ngo uri kuraca mu mubatizo, ngo kandi uyo muriro urimwo turi kumwe, kandi ubimenye ko ndagukunda cyane, ntugire ubwoba, turi kumwe. Iryo jambo nararyakiriye cyane, numva ndaruhutse. Ico nkundira Yesu ni kimwe,
igihe wumva unaniwe ukabimubarira afise ijambo akubwira umutima ugasubira kuremeka. Arafise ahakora ukumva gusubizemo inguvu. Arafise icyo avuga ukamenga renjeksemwe mu mutsi wawe inkomezi zo gusubira kubandanya kubaho. Candarondera umuntu hamwe mu bitaro cangira igipara ukusa niko mu mutwe nasa gushika mpeza amashimyo. Imiti yaranturiye narahindutse ariko uwo muti wica ntiwanyishe. Ico nico nshimira Imana. Ikindi nagira ndababwira ayo mahera ya chimiothérapie nta musi numwe nigeze siba ngo habuza amahera. Nta musi numwe séance 12. Uno musi ndiko ndabibabwira maze imyaka 3 nkize. Amakontrole yose nama ndiko ndajako abaganga baravuga bati uri umuntu wa mbere tubona Imana iri kwigirira neza kuko ni bake bakira bakaja ku muvuduko nk'uyu ntihagira ingwara ikurikirana imiti. Kandi ibipimo vyanje vyamari vyiza kurusha abantu bagendagenda batigeze kugwara. Igituma navuze ngo Imana ni besha yarambwiye ngo ni wizera neza uzokira neza iyi ngwara. Ikindi kintu nabonye mu Imana muri iki gihe cyo kugwara nimba ari igihe novuga ngo cari giteye ubwoba. Iyi periode yo kugwara niyo periode ya mbere nize kwizera Imana, niyo periode ya mbere mu gihe giteye ubwoba nari mfise amahoro. Mvuga ngo amahoro, ya mahoro atava ku kintu, ya mahoro yandi Yesu yavuga ngo amwe ntanga atava ku bintu no ku kintu. Nari mfise amahoro, nararyama narasinzira, naronka abantu baza kunsuhuza bakarira. Umuntu atizera namubwira nti uje kundaba kubera iki? Ushaka kunyandukiza kutizera unkure mu kibanza ndimo. Kandi Satani abo bantu yarabazana vy'ukuri. Hari abantu bangirira neza. Antrati ikindi kintu naboneye mu Imana, Imana irakabaho. Ngira mpanura abamama muri aho muzokora ibikorwa vyiza murengane. Muzokora ibikorwa vyiza murengane. Hari abamama baririmbye nabi Imana ibahezagire. Nariko ndiyumvira nabibwiye abantu turi kumwe baririmbye indirimbo ya Tabita nariko ndamwiyumvirako. Jewe nabaye imyaka myinshi mu ishengero. Harageze igihe niyita ngo ndi garde malade wa Life Center. Umuntu yavyaye naba nahageze. Yavyaye naba nagiye kurara. Naba nagemuye. Nuwo ntazi. Naba nahashitse. Igihe kimwe abagenzi banje bakama bambwira sinzi ko mengo na superman ngo none fara we kutugirira neza kubera iki nama mvuga ngo sishaka kuvyara abana benshi basura vyara uyundi mwe natwe turonka ingene tukwitaho. Ndavuga nti jewe nta ruvyaro ruzombuza gukorera Imana. Imana niyo yabona bikwizobama mugabo shaka kugumana ingufu zo gukorera Imana kuko nico shaka gushira imbere. Igihe rero nagwara wamenga Imana impaye okazo yo kubona urukundo rwayo biciye mu bantu. Ibihe bibi niho Imana ivugira. Ibihe bibi bitwereka Imana ku kindi kintu tutari bwabone. Igihe nagwara abamama bo mu ishengero boruganije groupe yo kunsengera ntabizi. Bakaya groupe yo kungemurira iminsi yose nagiye mu bitaro. Umwaka wose nivuza. Nta nari mu mugabo wanje yanzaniye umukate n'icayi. Abamama bo muri eglise umwe yafata mu gatondo uwundi saa 6 uwundi mu ijoro. Kandi sinamenya n'ingene bariko barabikora. Baranyikorera umwaka wose. Abandi ntafise umukozi bakaja muhira guteka kumfatira umwana. Ngira ndababwire ico uzobiba nico uzokwimbura. Ntuzi ryari wimbura biba. Jambo ry'Imana rivuga ngo tubiba turira mugabo tukimbura dutwenga. Ubuzima bwawe ntuzubeho ku bwawe gusa uze wiyumvire ku bandi bantu. Imana ntiyadushiriyeho kubakera ingo zacu bana umugabo umenye ubuzima bwawe. Yatugize uruzi rutemba gushika kure. Ivyo bintu nabibonye mu bihe bibi niho nabonye ingene ishengero ryose rihagurutse kwitwara ari ku rugo rwanje. Baravuga ngo nta pasteur azokwikorera igapage murabo. Twe tuba munyakabiga nivuriza muri Semseka. Nta musi numwe umuntu yarava mu Carama akangemurira muri Semseka mwijoro. Kavuga none nk'uyu namukoreye iki kugira nkorera ibi?
kubera ko abantu babujije amahoro banyiyumvirira ko kungirira neza. Umutwaro wanje wo kugwara wikoreye ishengero ryose, narumva ko ntari jenyene. Ico biba nico zokwimbura. Ubuzima bwawe busuke mu bwami bw'Imana, teramira abandi bantu, itwararika umuntu afise ikibazo. Ikindi kintu Imana yanyigishije aho mvuga ngo urukundo rw'Imana, mumbabarire so kwishima, jewe iyi ngwara yashize kuri standard ntari nzi ko mfise. Iyi ngwara yatumye nja mu ndege, sinari bwaje mu ndege. Mu bibi tubonemo ivyiza, mu bibi tubonemo ivyiza, ngo mu mugi havuyemo ubuki. Mu bibi tubonemo runguruka murabona iciza Imana iriko irakora, kandi ico ciza kizogutuma ungira inkomezi no gushima Imana. Mu Rwanda ahantu nivurije ni muri Roi Faisal, nivyo bitaro vya mbere vyemewe Kigali bizimvye, ariko Imana izana ayo mahera. Sinari nzi ko je ndi kuri iyo standard. Wa mwana yatawe muhira, wa mwana yarihiwe ishure mu mfuvyi, wa mwana yambikwa n'abarengana mu ishengero, jewe nije nivurije kuri standard kubera Yesu. Mvugira ngo kubera Yesu, apana kubera umugabo afise amahera, nta nayo yari afise, kubera Yesu. Yesu ni wamwomako azoguhesha agaciro. Ibitaro vya mbere aha mu Burundi ni ibihe? Banyopereye muri Kira, jewe wa mwana yarigwa mu mfuvyi. Mvugira ngo Yesu, mvugira ngo Yesu, nta na kimwe co dusatisfeza atari Yesu. Nico gituma iyi ngwara jewe nayise ngo ni titre y'urukundo rw'Imana. Sindabibona mwibibi gusa, ndabibonamwo urukundo rw'Imana. Narabonye abantu bankunda, ishengero ryose rinkunda, ndavuga ni none ni jewe, iyi attention yose ni jewe. Ariko Imana irambwira ngo ni okazo yo kukwereka ingene ndagukunda biciye no mu bantu. Wabivye ubuzima bwawe kunyizera, ngira ndakwereke ko kunyizera bitamara amazi. Nta muntu tuvukana yigeza ndarako, kandi bamwe ntibarino ndabatahura suko bananyanga. Hari umumama yahagurutse umwaka wose mu bitaro, andarako umuryango we yawuhevye, yandarako misi yose. Abandi bahaguruka kunyirirwako misi yose, tudapfana ikintu mu maraso. Erega ubuzima bwawe buhaye Yesu, azoguha inshuti muri Yesu. Bonyene baratangara, havuga ati umviriza, gushika uyu munsi ndiko ndababwira, umuryango wanje ntumetrize ubuzima bwanje, nabushize muri Yesu. Yesu ni wametrize ivyanje. Kandi nimba ari umuntu nguwe neza, ubu ndi solution ku muryango wanje, baratangara. Ikibazo ca mbere gisohotse, sinzi Imana ingene ibigenza, sanga ari je naterereye n'amahera menshi, nta nayo mfise, sinzi yabo. Ariko kubera ngo abirate ko bamenye Kristo, ico conyene. Usonze unezererwe Yesu, uburi ico wambara unezererwe Yesu, ugware unezererwe Yesu. Ntaburi uko abigenza, ntaburi inzira acamwo yo kubihindura bigahinduka amahoro n'intahe. Arafise uburyo. Uyu mumama yavuze neza, mama pasteur Cynthia yavuze ikintu kiryoshe cangumye, kandi nagitahanye, nukuri nagitahanye. Yavuze ngo iyo wibutse ico Imana yagukoreye, ukorera Imana udafyina, ukorera Imana uzi Imana ukorera, urondera Imana, uribuka ukavuga ngo yo sinoryama ngo mvyuke izuba ryaka, reka mvyuke kuvugana n'umukunzi wanje. Igihugu kirasinziriye, ariko umukunzi wanje hamwe yankuye, sindi uwo gusinzira ngo ndyamire, ndi uwo kuvyuka kare nkavugana nawe. Yesu adukorera igitangaza kugira umutima wacu mukunde gose, hama dukoresha. Nagira ndababwire ngo kuva muri uko kugwara, Imana yampaye ministeri yo gufasha abagwaye ba kanseri biciye muri iyo ngwara. Hari igihe Imana irekura ikibazo kugira iguheremwo igikorwa igukoreshamwo. Abagwayi ba kanseri mufise abantu benshi ndaba, nabise ngo nababebe banje. Muri ababebe Imana wagenje ndi mama wanyu, nije natangiye kugwara, nzobaba hafi. Imana yambwiye ngo genda utange urukundo wambonyeko, genda utange urukundo wabonye mu bantu, barya abantu nabo bavyure. Bamwe uzobasengera bakizwe bafe bihanye, abandi nzobavyura bakorera Imana nabo. Nirirwa ndaherekeza bishwe niyo ngwara, nirirwa rimwe biraremera, ariko nkagaruka minsi yose ikabishima, vuga Mana
ndagushimiye ko wampaye bonus yo gusubira kugukorera. Nimba utemeye ko bamperekeza uko, nuko hari igikorwa bikiye cyo gukora. Nuko umunsi umwe nzohagarara nkashinga intahe, hakaba umumama ngaha heza giko. Muzokunde Yesu mutibikiye. Uzumukunde nk'umuntu akundanye n'umuhungu ubwa mbere, babwiye ko bamukunze ubwa mbere. Uzokunde Yesu ata chambre y'umutima wawe ubitse, azokubera umwizigirwa ntazokurekura. Nimba ari ikintu ca mbere nishimiye mu buzima bwanje ni Yesu. Narabwiye Satani ndamugirira itangazo ngo nta kintu na kimwe munsi y'izubu no munsi conshikako cotuma kinkura kuri Yesu. Narabwiye Yesu ngo ni wamumugisha mwinshi ukamezagira bikatuma ndawukuvako uzuwunyime, ariko umpe guha agaciro wewe imbere ya byose. Ariko igihe uzobona ko ushobora kubijeha tukagumana uzuwumpe, ariko wewe ugumuri wa mbere. Uno musi nguwe neza, Imana yarinzikiriye umuryango wanje. No musi nkorera Imana nk'umuntu yongewe iminsi yo kubaho. Uno musi ndumva ko si jewe ndiho, ni Kristo muri jewe, ko yanyongeye iminsi yo kubaho ndamaximiza. Reka ndabibira ibanga. Urazi umuntu ari ku mfiro, ikintu ca mbere yifuza, byarananshikiye ndavuga nti Imana wonyongera gato nokora nk'umuntu asigaje uwo mwanya, no ukoreramwo iminota yose isigaye ngo ngende. Ntituriho kugira twinezereze, ntituriho kugira ngo dusharize, ibi naco bivuze. Ntituriho kugira ngo twambare neza ngo mubone ngo ndumugore agezweho, turiho kugira ngo dukorere ubwami bw'Imana. Turiho kugira ngo Kristo aboneke muri twebwe. Turiho kugira ngo wewe umumama userutse hagira umuntu aruhuka. Turiho kugira ngo ijambo ryawe risubizemwo ubuzima abantu benshi. Turiho kugira ngo Kristo aboneke, ubwami bwiwe bushingwe. Ubu ndi umuntu wa mbere ntahura ngo iminsi yanje nsigaje yo kubaho niyo gukorera Imana. Icoza kinyuranye n'ico, Imana ikindinde. Ubu ndanezerewe. Imana yadushize mu gikorwa cayo n'umugabo wanje. Imbere yuko ngwara, Imana yahaye message umugabo wanje. Iramubwira ngo hari igihe uzohagarika akazi unkorere full time, unkorere umwanya wose. Amaze kubimbwira ndavuga nti uhagarike nanje ntakora, ntibishoboka. Ariko arambwira ngo ndazi ko ufise relation n'Imana, genda wegera Imana izokubwira. Maze kwegera Imana umviriza, nazigize ikiriyo c'indwi yose, ikiriyo mpisha umugabo ndira jenyene. Ndavuga nti Yesu, umuntu yakwirekuriye hari igihe uca umugora. Umwaka nutwo yarafise, none muri wewe harahombesha. Ndagira ikiriyo ndarira ndameneka, Imana irangendera. Vuga ngo Imana irangendera. Uzorire hama Imana ikugendere. Imana izokurinde kuguma mu bugaragwa. Imana izokurinde kuguma mu kuzazanirwa. Imana izokuganiriza igihe ukeneye inyishu. Imana izokubwira ijambo rigutera intege. Imana irangendera. Irambwira ngo genda urabe mu makarne wanditsemo. Ndagenda ndazura, je ndakunda kwandika muri eglise, muzorabe n'amafoto ya life center. Mbameze ukunye na pastor yagaheza ntamubonye. Kandi muzokwandike kuko kwandika ari Imana ica muco wanditse kakubera inyishu nyuma y'imyaka myinshi. Imana icimbwira ati genda ukwega ijya karne, indongora karne nyinshi nanditse. Fata ndagira uko Imana impa ijambo nigeze kwandika inyuma y'imyaka 5. Numva ijambo rimbwiye amajambo nanditse umuntu yambariye ngo andika aya majambo Imana impaye, ariko Imana yagiye kubimbwira inyuma y'imyaka 5 ngo wewe n'urugo rwawe Imana bahamagaye kuba abaherezi. Ngo kandi ngo mu nzu yanyu ngo kujya Yosuwa yavuze ngo jewe n'inzu yanje tuzokorera uhoraho, niko Imana ibahamagaye. Donc full time. Imana irambwira ngo mu nzu wanyu nta gafuka zobura, ntimuzobura ikintu na kimwe. Umviriza, maze kuronka izo message nije namubwiye nti iyi message ni y'Imana, urahagarika Imana niyakubwira. Aratangara ingene ndamwemeje ngo azohagarike ko yarafise ubwoba ko ndavyanga. Maze gumuha iyo message niho naciye ngwara cancer. Nyogira ndababwira Imana yarambwiye ngo iyo nankira umugabo kwinjira mu muhamagaro, Imana yari kunkura iruhande yiwe ikazana umushigikira. Imana ntifyina. Uze witaba umuhamagaro w'Imana.
Imana yarambwiye ngo iyo umubuza kwinjira muco namuhamagariyemo wari kuvamwo hakaza umuherekeza. Ariko ndashimira Imana ko numviye ntarinze no kumenya igihano kiri imbere. Iyo mba umugore mubi sinari kuguma mbaho. Iyo mba umugore akunda ibintu mba naratswe ubuzima, mba naratashe. Ariko niwemera Imana igucisha aho ishaka uzobaho igihe cyose ishaka kubaho. N'Imana ntiyemera ko haba umuntu azibira umugambi wayo w'igikorwa cyayo cyangwa w'ubuzima bw'uwundi ku buzima bwayo. Amen. Ndashimira Imana ko yoroheje umutima wanje kumvira hamikampa igihe cyo kwinjira. Uno munsi turiko dukorera Imana hamwe, kandi nagira ndababwire ngo ico gihe cyarashitse, yarahagaritse. Ariko nagira ndababwire ngo kuva ahagaritse akazi akitaba umuhamagaro nico gihe tubayeho neza kurusha igihe twigeze kubaho. Nico gihe abana biga amashure meza, nico gihe twumvikana, nico gihe dukundana, nico gihe twambara, nico gihe dufungura kubera kumvira Imana. Muze mwumvira Imana atabwenge burimo, ariko icakubwiye uzugikore, kandi icakubwiye ukagikora harimo umugisha. Numva novuga byinshi ariko reka ngeze aha. Imana ibahezagire, mwakoze kuntumira, nizere ko hari umuntu umwe yafashijwe. Muhezagire.